Ndabaramukije bakunzi bacu aho muherereye hose kaze mu makuru yacu aho tugiye kubabwira ibivugwa mu karere ka RDC tuza kubabwira ibiriko birabera ibuvira twongere tubabwire uko abasirikare b'igihugu ca RDC bamwe bikikamukiza bagasahura abanyagihugu tuza kubabwira abakozi b'Imana harimwo na musenyeri w'ibuvira mwabo basahuye muri aya makuru turababwira n'ibyavuye mu nama ishinzwe umutekano aho isaba umuhari wa M23 guhagarika ingwano ndongeye kubaha ikaze muri ano makuru irankunda adodezire nije ngiye kuyabashikiriza ewe ijwi ry'urwaruka ntawe utokumviriza wavrebe ijwi ry'urwaruka FM mu burasirazuba bwa RDC muri Uvira ibikorwa byasubitswe nyuma y'imisi myinshi y'ihohoterwa rikoregwa abanyagihugu kuri uyu wa gatandatu ku murango mu misi iheze haragaragaye amashusho yo gusahura n'imigwano hagati y'abasirikare ba Kongo n'interahamwe zishigikiye guverinema nk'uko amakuru menshi abitangaza harimwo n'umuyobozi waho abantu bagera ku 200 barapfuye abandi 100 barakomereka mu mvururu zabaye mwiyindwi ibiziga biryamye mu mabarabara ivyo vyemezwa n'ababa ibuvira benshi aho bavugana n'ikinyamakuru ca RFI ikimenyetso cihohoterwa ryo mu misi iheze nk'uko amakuru menshi abitangaza harimwo n'umuyobozi waho abantu 200 barapfuye kuva kwa kabiri abandi 100 barakomeretse ejo nijoro haravuzwe ukundi gusahura bakoresheje amasasu umuyobozi Kapenda Kifara yagumye ku rubuga yavugiye kuri video ku mbuga ngurukana bumenyi avuga ko ibibazo byatewe n'imisi myinshi n'abasirikare M23 ishikiwe n'ingabo z'u Rwanda mu majepfo ya Kivu mu mpera z'indwi iheze bateye ubwoba maze abasirikare bamwe basubira ibuvira igisagara ca kabiri c'intara giherereye ahateganye n'umugwa mukuru wa Bujumbura hashizwe ko nimero yo gutabara kugira ngo imenyekanishe ibibazo byose by'abahohotewe icateye iyi mvururu ni abasirikare ba FARDC bahunze igisagara ca Bukavu abasirikare batatu ba FARDC bitwaje ibigwanisho binjiye kwa musenyeri wa Uvira berekeje inkoho kuri musenyeri hariho uwundi muryango watewe nawo nyene watewe kabiri mu yandi madini hariho kandi umupasitoro yatewe n'igitero muri ubwo buryo rimwe na rimwe bica imiryango bakasaba ifungurwa bagasaba n'amafaranga Uvira iherereye ahateganye n'umugwa mukuru w'u Burundi intara ya Bujumbura kandi hafi y'ikiyaya ca Rusizi iki kiyaya kigizwe n'umupaka uhuza RDC n'u Burundi aho ingabo z'u Burundi zari zahageze ku butumire bwa Kinshasa kandi aho muri ico kiyaya ca Buvira haravuzwe ibikorwa bikomeye by'abasirikare b'u Burundi bakoze mu kugarukana umutekano muri ico kiyaya ca Uvira muri kariya gace k'imisozi ka Kivu y'amajepfo imigwano yabaye kuwa gatanu muri komine yo mu caro ca Minebwe bahanganye n'abasirikare ba Kongo bifatanije n'abasirikare bashigikiye guverinema kugwanya umuhari wo kwigwanako umuhari uhuza na M23 iyi migwano yabaye nyuma y'imisi ibiri urupfu rw'umuyobozi wa Twigwaneko Michel Rukunda azwi ku izina rya makanika yishwe n'igitero ca drone akanama gashinzwe umutekano kemeje icemezo gisaba M23 guhagarika ibitero mu burasirazuba bwa RDC iyo nama irahamagarira z'ingabo z'u Rwanda guhagarika gushikira M23 no guhita ziva muri RDC kwa gatanu akanama k'umuryango wa ONU gashinzwe umutekano kemeje umwanzuro wahamagariye inyeshamba za M23 guhita zihagarika ibitero byazo mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC kandi isaba ingabo z'u Rwanda guhagarika imfashanyo zaha umuhari witwaje ibigwanisho no kuva mu gihugu nk'uko byatangajwe na Lon mwitangazo rigenewe abanyamakuru muri iyi ndwi inama yiyamirije ifatwa rya Goma umugwa mukuru w'intara ya Kivu y'amajyaruguru
kw'igenekerezo rya 28 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka ndetse n'ikibuga c'indege mpuzamakungu. Yiyamirije kandi ifatwa rya Bukavu umugwa mukuru wa Kivu y'Amajepfo. Iryo fatwa ryabaye kw'igenekerezo rya 14 uku kwezi kwa kabiri. Yahamagariye kandi RDC n'u Rwanda kongera ibiganiro by'ububanyi n'amahanga. Inzira nyamukuru y'ibiganiro hagati ya Kinshasa na Kigali n'inzira ya Nairobi yisunze mu gukemura amatati ari muri RDC. Iyo nama iriyamiriza kandi imfashanyo ingabo za RDC zahaye ingabo za demokrasi zo kubohora u Rwanda FDLR, kandi isaba ko imihigo igamije kubangamira uwo muhari yubahirizwa. Byongeye kandi bavuga ko biteguye gufata ingingo nshasha ku bantu bagize uruhare mu gukomeza amatati mu burasirazuba bwa RDC. Abagize inama bariyamiriza uburyo bwo gukoresha no gucuruza umutungo kamere mu buryo butemewe n'amategeko mu burasirazuba bwa RDC. Barasaba ko hajaho ibimenyetso byemewe kandi bigakogwa mu muco no gukurikiranwa mu mahanga. Kugira ngo ivyo bishoboke, inama irasaba ibigo byose bikorera mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro gushira mu bikorwa uburyo bwo kwemeza ivyemezo by'akarere mu nama mpuzamakungu ku karere k'ibiyaga bigari. Inama yemeje ko M23 igomba guhita ihagarika imigwano ikava mu turere twose igenzura kandi igasambura ubuyobozi butemewe n'uburinganire bwashizweho ku butaka bwa RDC. Kugira ngo ivyo bishoboke, abagize inama bishimiye inkomezi z'akarere zashizweho n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika yunze ubumwe, umuryango wa Afrika y'uburasirazuba EAC n'umuryango w'iterambere rya Afrika y'Epfo, kugira ngo bashire mu bikorwa imigwano ako kanya nk'uko Loni abishimangira. Byongeye kandi iyo nama irahamagarira ingabo z'ingabo z'u Rwanda guhagarika ushigikira M23 no guhita ziva muri RDC nta yandi mananiza abayemwo. Reka tubashimire cyane mwebwe mwahisemo kudukurikirana, tubahamagarira kubandanya gukurikirana ayandi makuru ari nyuma twabateguriye. Mwari kumwe na jewe Irankunda Ado Desire.